aravuga ngo ninde yemeye inkuru zacu, kandi ukuboko k'uhoraho kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere yiwe nk'ikironge, kandi nk'agashami kava mu ijuru rigadutse. Ntiyari afise ishusho nziza canke igikundiro, kandi aho twamubona ntiyari afise ubwiza bwotumye tumwifuza. Yarakengerwa, agahugwa n'abantu, yari umunyamibabaro, yari azi intimba ico arico. Yakengerwa nk'umuntu ahandi bahisha mu maso habo, natwe ntaco twamwibagijeko. Nukuri nizaca intimba yishizeko, niyaca imibabaro yikoreye. Ariko tweho twamwiyumviriye nk'ucumiswe n'Imana, akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro, yajanjaguriwe ivyacu bigabitanyo. Igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe niyidukiza. Twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe. Uhoraho amuremeka ukugabitanya kwacu. Yaracuranguzwa, yamara akarendeka, ntiyakura k'umunwa nk'umwagazi w'intama ujanwa mw'ibagiro, canke nk'uw'intama utekereza imbere y'abayikemura. Nuko atakuye k'umunwa, yakuweho no kugirirwa nabi no gutsindishwa. Mu runganwe rwiwe ninde yabishize ku mutima ko yakuwe mu isi y'abakiriho ibicumuro by'abantu banje nivyo yakubitiwe. Imana ibahezagire. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma ivyanditswe vyera mu butumwa bwiza bwa Matayo, igice ca 27 kuva ku murongo wa 45 kugeza ku murongo wa 56. Avuga ngo urupfu rwa Yesu. Uhereye ku isaha ya gatandatu, ubwira kabiri bukorana mu gihugu cose gushitsa ku isaha y'icenda. Nko ku isaha y'icenda, Yesu asemerera n'ijwi rirenga ati, Eli Eli lama sabakatani, risobanurwa ngo mana yanje ni iki kikumpebesheje? Bamwe mu bahahagaze bavyumvise baravuga bati, uyu ahamagaye Eliya. Umwe muri bo aca arirukanga, yabira sipongo, ayuzuza inkarisha, ayirungikisha irenga, arayimusomesha. Ariko abandi bati, banza ugume turabe ko Eliya yoza kumukiza. Yesu yongera gusemerera n'ijwi rirenga, umutima uraca. Ibitangaza vyabaye Yesu acikanye. Igihuzu gikingiriye ahera cane h'urusengero gitantamukamo kubiri, uhereye hejuru ugashitsa hasi. Isi iratigita, ibitandara birasaduka, imva ziruguruka. Imivyimba myinshi y'abera bari basinziriye irazugwa, bava mu mva. Amaze kuzuka bashika mu gisagara cera, babonekera benshi. Umugabisha w'abasoda 100 n'abari kumwe nawe barinda Yesu, babonye isi itigita n'ibibaye, baratinya cane bati, vy'ukuri uyu yari umwana w'Imana. Hariho n'abagore benshi bari kure babiraba, nabo bakurikiye Yesu ava i Galilaya bamukorera. Muri bo harimo Mariya Magadalene na Mariya nyina wa Yakobo na Yose na nyina wa bene Zebedayo. Imana ibahezagire cyane. Yesu nashimwe cyane.
dusome amajambo y'Imana ari mu cete ca Luka guhera ku igice ca 23 guhera ku murongo wa 13. Luka 23 duhere ku murongo wa 13. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Pilato acira Yesu urubanza. Pilato akoranya abaherezi bakuru n'abashingantahe n'abantu, arababwira ati mwanzaniye uyu muntu ngo agomesha abantu, none jewe namucurangurije imbere yanyu, nta caha nabonye kuri we mu byo mwamureze. Na Herode nuko kuko yamudusubije, kandi n'abantu kandi raba ntaco yakoze gikwiye kumwicisha, nuko ndamukubita ndamurekure, kuko yarakwiye kubarekura imbohe imwe muri iyo misi mikuru. Ariko bose basemerera icarimwe bati, kuraho uyo, uturekurire Baraba. Uyo yari yashizwe mu ibohero bamuhoye ukugarariza kwabaye muri ico gisagara bo n'ubwicanyi. Pilato yongera kubabwira kuko agomba kurekura Yesu, ariko bo barayogora bati, mubambe mubambe. Arababaza ubugira gatatu ati, kuki uyo yakoze ikibiki? Simubona kigikwiye kumwicisha, nuko ndamukubita ndamurekure. Ariko barihambira bavuga n'amajwi arenga, bamusaba kwabambwa. Amajwi yabo aramunesha, nuko Pilato aca urubanza nk'uko bamusabye, arekura uwashizwe mu ibohero bamuhoye ubugarariji n'ubwicanyi uwo basabye, maze atanga Yesu ngo agige uko bagomba. Imana idufashe. Yesu ashimwe cyane. Pasika nziza mwese. Tugiye gusoma mu gitabo cya Matayo igice cya 26 umurongo wa 57 gushitsa 68. Abaherezi bacira Yesu urubanza rwo gupfa. Abafashe Yesu bamujana kwa Kayafa, umuherezi mukuru. Niho abanyabwenge b'ivyanditswe n'abashingantahe bari bakoraniye. Ariko Petero amuja inyuma barengarenguka gushitsa ku rugo rw'umuherezi mukuru. Ashika imbere yicarana n'abagendanyi ngo arabe amaherezo. Abaherezi bakuru n'abashingantahe b'amakombe bose baronderera Yesu ibirego vy'ibinyoma ngo babone ingene bomwica, ariko barabibura, naho haje abigize ivyabona benshi. Ubuheruka haza babiri batuyo yagize ngo yoshobora gusambura urusengero rw'Imana akarwubaka mu misi 3. Umuherezi mukuru arahaguruka aramubaza ati, ntaco wiregura? Abo bakwagirije iki? Ariko Yesu arihorera. Umuherezi mukuru aramubwira ati, ndakurahiye Imana nzima, tubarire ko ari wewe Kristo umwana w'Imana. Yesu aramwishura aturarivuze. Yamara ndababwira yuko uhereye ubu muzobona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ububasha aje mu bicu byo kwijuru. Buno umuherezi mukuru yitantamurira kw'impuzu ziwe atararogose. Turacaronderera iki ivyabona? Ehe muriyumviye ingene arogose, mugira ngo iki? Nabo baramwishura batakwiye gupfa. Buno bamuvuma amate mu maso, bamukubita ibifunsi, abandi baramubingura bati, Yesu bati, wowe Kristo dufindure, ninde agukubise? Imana idufashe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu.
turagiye gusoma ibyanditswe byera biri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turasoma ku gice cya 28 duhere ku murongo wa mbere dushitse ku murongo w'10. Havuga ibyo kuzuka kwa Yesu. Umunsi w'isabato uheze, umunsi wa mbere mw'isi indwi, umutwenzi ugomba gutambika, Mariya Magadalena n'uwundi Mariya baja kuraba imva. Habaho kunyiganyiga kw'isi gukomeye, kuko umumarayika w'umwami Imana yaramanutse ava mu ijuru, araza akura ca kibuye agitembagaje acicarako. Ishusho yiwe yasa n'umuravyo, impuzu ziwe zera nka sheregi. Abararirizi baterwa n'ubwoba, bagwa igihumura, bamera nk'abapfuye. Ariko umumarayika abwira b'abagore ati, mweho ntimutinye, kuko nzi ko murondera Yesu umwe yabambwa. Ntari hano, kuko yazutse uko yavuze. Ingo murabe aho umwami yararyamye. Nimwihute mubwire abigishwa biwe yuko yazutse mu bapfuye, kandi azobitangira imbere kuja i Galilaya, iyo niho muzomubonera. Nuko nibyo ndabibabwiye. Bava kumva n'ingoga, bari n'ubwoba n'akanyamuneza kenshi, birukanga kubwira abigishwa biwe. Maze Yesu ahura nabo, arabaramutsa ati amahoro. Baramwegera, bamufata ku birenge, baramusenga. Maze Yesu arababwira ati, nimutinye, nimugende mubwire bene data baja i Galilaya, niho tuzobonanira. Amina.